isabukuru nziza Estis House, isabukuru nziza Estis House. Aho ni mu gihe shirahamwe Estis House ryari riramutse rihimbaza imyaka 10 rimaze rivutse ririko rikorera ku butaka bw'igihugu c'u Burundi. Muri iyo sabukuru yahimbarijwe ku cicaro gikuru c'ishirahamwe mu gisagara ca Bujumbura kwigenekerezo rya 20 Nyakanga umwaka wa 2024, uwashinze ico kigo akaba n'umuyobozi mukuru Jean Paul Ndayisaba akaba yaribukije aho bahereye naho bageze ubu ndetse n'ibisata basanzwe bakoreramwo muri iryo shirahamwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe muri Estis House. Hari tariki 18 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2014 niho iciyumviro cyo gushinga ku mugaragaro iyi societe yitwa Estis House caza kandi ikirara ivutse imbere y'amategeko. Tugitangura yari nk'indoto, yari indoto yo kwiyumvira kwiyungunganya, hanyuma tugira Imana ibije imbere, none itugejeje kuri uyu munsi turi uko tumeze, uko mutubona. By'ukuri ni Imana, si kubw'ubwenge, si amashure y'umurengera twize, si no gusumbya umugisha abandi, oya. Je mvuga ko ari Imana yabikoze. Tugitangura ishirahamwe kara kabutike gatoyi by'ukuri twakorera mu kantu kutani nk'agashambrette. Ku batahazi ni hajya muri immeuble bita Kikina House inyuma ya BRB, niho hari akamezo gatoya. Twatanguye turi abakozi batatu, uyu munsi turarenga gato 85. Ngira abagenzi bamiciyumviro bongira bari bamaze kukigiramwo uburambe, ntibanabikora ariko novuga ko bavuze iciyumviro nanje n'umenga no gikorerako. Bambwira bati hariho igisata cyo gukotesha imiduga, ati cyo gisata kirinjiza uburyo naho atari bwinshi ariko arabugitunze. Murumva rero itangurira mu ndoto y'udufurniture do bureau dukeya, agafotokopieze kamwe, tuduga tubiri. Nibaza ko ndabivuze ko tutari munsi y'imiduga 80. Iyo miduga 80 ni miduga yonyene ikora muri location. Gato karakuze. Ndashimiye abo bavukanyi bashoboye kuntera intege bakampa ico ciyumviro, kandi ndashimiye na banki KCB nabwiye iciyumviro cyo mu ntango, hanyuma baratwankuraja. Turanezerewe. Iyi myaka 10 si ukuvuga ko vyose byagumye bigenda bimeze neza, hari byatugoye, ariko hamwe n'ivyo burya amadefi niyo yubaka umushinga ntahe. Twarashoboye kuafronta ayo madefi nka yose. Uyu munsi nibaza ko duhagaze neza. Tugitangura kara kabutike muca mwumva ko kari muri petites et moyennes entreprises. Uyu munsi turi mu mashirahamwe rutura cyo bita catégorie de grandes entreprises burundaises. Tubimazemwo imyaka 7. Murumva yuko kuva muri 2017 twaciye duhonyoza ikirenge muri catégorie de grandes entreprises au Burundi. Turi mu bisata uyu munsi novuga binini bine. Tugitangura notre raison sociale kubabizi, c'est le commerce général. Nukuvuga ni sans limite. Turashobora mu madomaine atandukanye,
ariko twahisemwo kuba turakorera mu madepartement makuru ane, harimwo iyo departement twatanguranye ya vente des fournitures de bureau, hakurikira le département ya location des véhicules, hanyuma hakurikira rero département ya vente des articles promotionnels, les articles de visibilité. Mbere uyu munsi aho benshi batuzi cyane cyane nka société nka imprimerie, ariko ntituri imprimerie gusa, turarenga no kuco no kwita imprimerie, kuko wumvise imprimerie abantu baca bumva umenga no gusohora impapuro no gukora ibitabo, ariko ntituraho gusa. Amarticle yose promotionnel, gupersonaliza inyambaro y'abantu, gupersonaliza ibikoresho bishobora gutuma biranga bikanamenyekanisha ubuzi abantu bakora, amashirahamwe n'ibindi. Ivyo nivyo dukora, kandi tugira imana n'ubico gisata gisa n'icaje ubugira gatatu, burya cazananye inguvu nyinshi. Uyu munsi ntihenze, aho nibaza ko dushobora kuba turabambere mu Burundi muri ico gisata. Vyukuri ndibaza ko turi leader muri vente des articles promotionnels, kandi ntihenze ndibaza ko turi leader muri location de véhicules. Umpaririza aca avuga ati urihenze. Ivyo bisata bibiri sinobesha, nibaza ko turi abambere. Kumbure ibisata bindi bibiri nibyo tukiko turaniganira n'abandi, ariko navyo tuzo turasabikanya buke buke. Igisata kigira kane nico incavutse muri 2020, ni gisata twokwita mu Kirundi c'abamukerarugendo, ico twise en français tourisme et assistance touristique. Uwaserukiye abakozi bakorera muri Estis House akaba yarakengurutse ku ntambwe bagezeko muri iyo myaka n'ubutwari bw'umuyobozi. Nk'abakozi rero bo muri Estis House turashima cyane ubwa mbere Imana yo mu ijuru. Ndashimira cyane rero umuyobozi ugira, kandi hari imishike nkuko yavuze yashikuwe, hari imisozi yaduzwe, hari imvyirire zavyiriwe kugira ngo uyu munsi tube turi mu vyiza nk'ibi. Ariko ivyo byose turabikesha ubutwari bw'uyu mushinga ntahe n'ubwitanzi budasanzwe. Twebwe twari hano, ariko we twasanga hari ibindi byinshi yiyumviriye imbere yacu. Rero twagendera mu makanda yiwe, koko yatubereye mu visionnaire mwiza. Nyakubahwa, Imana ikubangire umugisha. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Estis House akaba yasozereye ijambo avuga ko ibisata bine bagezeko bitamaze, ahubwo bazobandanya bongera ko n'ibindi mu guterera mu iterambere ry'igihugu.